nkuko twabibemereye ko tuzoza turabashikiriza ku mwanya uko ibijanye n'amatora y'inzego z'abarundi baba mu mahanga biriko biragenda. Imyiteguro y'ayo matora irabandanya ukuri kwamye, ni mu gihe hasigaye mbere y'imisi itarenga 6 ngo ayo matora y'inzego z'abadiaspora b'abarundi bakwiragiye ku isi abe. Ayo matora nkuko twabibamenyesheje azoba kwigenekerezo rya 2026 kuno kwezi kwa Mukakaro mu nama ya bose izobera mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Ayo matora mbere akazojanirana n'ibikorwa vy'indwi yahariwe abarundi bari mu mahanga, Semaine de la Diaspora Burundaise. Dikobu TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga yaraganiriye na bamwe mu diaspora bamaze gushika mu Burundi mu ntumbero yo kwitegurira ayo matora yo muri diaspora hamwe mbere n'indwi yabahariwe. Abaganiriye na Dikobu TV muri abo diaspora bava mu migabane itandukanye y'isi, barashima ko ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu kuri no ncuro aribwo bwifatiye mu mwisho gikorwa cyo gutunganya ayo matora. Ubwa mbere nagomba shimire ubushikiranganje bujejwe imigenderanire kuko biraboneka neza yuko bumaze gutahura ingorane abarundi baba hanze bafise mu bijanye no kwitunganya neza na cyane cyane dufatiye ku by'uburongozi. Ubu rero aho tumaze kubonera rijya kete ryabo bandikira abarundi bavuga yuko batunganije inama ya bose ni igikorwa cyiza. Ubundi cyahora usanga ari igikorwa kiriko kiratunganywa twebwe abarundi ubwacu tuba hanze, bigaca bituma ibintu bitagenda neza. Ariko rero kubu ubushikiranganje bujejwe imigenderanire yo gufashanya ku Burundi n'andi makungu ari nabwo busanzwe buraba abarundi baba hanze, ko bwashizemo uruhara mu gufasha abarundi kugira bishire hamwe bategura amatora, tukiyaba twizera ko ibikorwa bizogenda neza. Kuvuga ko igihugu cya Australia kirimo abarundi benshi ifuza yuko urunani rw'abarundi babakorera hanze, ariko diaspora go urunani rutunganijwe neza, kandi nabo barifuza kugira uruhara mu itunganywa rijanye na diaspora. Rero muri make ntagutebereje, turavyifuza kandi abavyifuza ni benshi tuzoparticipa mu y'inama ya bose izetegura amatora. Binashobotse abanya-Australia batari bake bazotanga kandidatire zabo mu nzego zitandukanye. Nk'umurundi yumva yuko yifuza guterera igihugu biciye mu by'uburongozi bwa diaspora ndundi ibyasabwe bikwije amategeko, nukuvuga nta mvune irimwo. Utabikwije mu by'ukuri ntacyo ufasha diaspora, ariko ubikwije nukuvuga yuko abasanzwe afise icyanasanzwe aterera kwitunganywa ryiza rya diaspora. Aster Ndabadogaritse nawe aba ku mugabane wa Afrika mu gihugu ca Mozambique. Guhera muri imyaka 3 ishize inzego zaragiyeho, hanyuma uko zagiyeho byose narabikurikiranye, nari ndahari no mu matora y'inzego zihari byose nari ndahari. Je nibaza ko bizogenda neza. Ubushikiranganje bafashe mu muntu kubona ko iki kuba barabifashe mu minwe no kuvuga ko bashobora kuba barabonye ingorane ziri hagati y'inzego nkumbure zari zihasanzwe. Ubushikiranganje twebwe tufata nk'umuvyeyi, no kuvuga ko rero ubushikiranganje niba bwifashe mu minwe, no kuvuga ko bwavyiteguriye, bwipfuza ko hazoba ikintu ciza gisumba uko vyahora bigenda, hakajaho inzego zizewe bafise ko icizere ko zishobora gukora neza. Hari n'abandi baganiriye na mugenzi wacu Adrien Sibomana aho yabasanze mu ntara ya Makamba. Jewe nitwa Hicha Marie, naje mva muri Rochester, New York. Nsana n'umurundi kazi ego hariho indwi yahariwe abanyamahanga iriko irategurwa hano mu gihugu. Mbega mwebwe indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga mwoba muyakira gute? Tuyakira neza, turayiteguriye kandi turazi yuko tuziga byinshi, nitwa ijamwo, ndazi ko bigisha ibintu byinshi, baratembera igihugu bakigisha imigambi, abantu barahungukira ubwenge. Murakoze. Kandi hariho n'ikindi gikorwa gitegekanijwe, amatora y'inzego zibaserukira mwebwe musanzwe muba hariya mu mahanga. Mbega ayo matora muyakira gute? Inzego muba mwiteze mwifuza inzego zoba zimeze gute? Amatora tuyitegurira neza, kandi turizeye ko tuzoronka indongozi zizoduteza imbere zikadutwara neza. Murakoze cyane, ndabashimire. Yego namwe murakoze cyane.
nanje ndifuza yuko noja mu batora izo nzego zizoserukira abarundi baba mu mahanga. Ndavyifuza ko hoja indongozi zikora akazi zigakorera bose na cyane cyane abarundi baba mu mahanga, ariko kandi zigakorera kwihangiro y'igihugu, aho usanga igihugu ubu turimo turi mu mbono y'igihugu y'iterambere y'ibihumbi 2040 Burundi bwifashe na mu bihumbi 2060 aho twifuza yuko igihugu cyacu kizoba cyateye imbere cyane. Rero nifuza yuko izo ndongozi tuzotora zizoza zishigikira abarundi baba mu mahanga, zibahimiriza zidasobanuye, zigakorana kandi n'inzego z'igihugu kugira ngo abarundi baba mu mahanga bashobore koroherwa mu bikorwa by'iterambere bizofasha imbono y'igihugu cy'u Burundi ariyo vision 2040 vision 2060. Yahariwe abarundi baba mu mahanga jonde yakira neza cyane kuko ari uburyo bwo kwibutsa abarundi baba hanze guhurira hamwe, gukorera hamwe no gushikiriza ibyiyumviro byabo. Indongozi John banifuza n'indongozi zihuza abarundi baba mu mahanga kandi zishikiriza imigambi yokorerwa mu gihugu canke aho baba nabo nyene, kuko imigambi yose iteza imbere. Ikindi kandi nuko bo bara abarundi boshiraho imigambi myiza iramye. Tumushimire rero Adrien Sibomana hamwe n'abandi bagenzi bacu badufashije muri ino nkuru. Abarundi mwese mugira aho muba mwubawe.